nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Wambaye ngo witwa Nono? Nitwa Nono. Haijya musi wa mbere twahura vraiment. Naramvise vyanse. Ndavuga nti wapi kabisa. Je sinzi gituma wanse no ko vraiment je naragukunze vraiment. Nukuri sikuvuga ngo je nanse ngo kubanda kwa oya. Mugabo hari ico nakugayeko. Chikiki bwira vraiment oya vraiment je ndi ready. Cashman jewe ndakijijwe. Kandi wewe ntukijijwe ndibaza urabizi. Je sinobana n'umugabo amwe inzoga, amwe itabi. Ntidushobora kumvikana ndibaza. Nico gusa uriko uravuga? Nico gusa. Mugandavye kuntu sa vraiment. Ntakwicupa wamengane nk'umugore wanje. Je ndumva umenga nofuma ndariheba vraiment. Nzovyiyumvira ariko. Wovyumvira bigakubura? Ego vraiment nzogerageza. Cha nukuri wumva wo biheba ivyo. Je ndi prete nukuri asha. Ndabwira akantu kamwe. Ndakuravye honyene vraiment. Umenga ni izuba rirase mu maso yanje. Ni sawa vraiment. Nimba woheba icupa. Numva ari sawa nukuri. No, reka ntacyo je ngiye kuvyimvira nzoguhinyisha hanyuma. Nukuri ugenda uvyiyumvire hamuzombwira nta kibazo. Ntako kigoye. Reka nzobikora ntacyo nzoraba ingene ndabikora. Sawa rero je ndabandanije. Sawa rero wigwe neza. Sawa. Iratuzaniye Faraj ni Faraja Group. Cashman tubwire ibyo ari kuturongerera. Tuza amahoro ubipa. Kubipa none ni ngorane. Je nari mpejeje kuvugana na Nono. Ntibitangaje ntaco bintwa. Sa? Kumenga uratangaye. Ndazi ko Oya chegu. Mwari mumenyereye tuza tuvuga amacupa. Je nazi ni icupa rishasha risohotse. Nabonye izuba rishasha. Narize nijyaje risubirira ngo icupa rishasha rije. Canke izuba pani icupa. None pasi. Cashman. Byose ni Pokemon abantu bose bama bajaga umviza Cashman dushaka ikintu kimwe uradusororera ntudusorore cyangwa ugomba urenge y'amabwirizwa y'icupa umviza ndababwire je kubasororera no basororera kandi musore ngo nawugirane ntuci impande yiwe ntuci imbere y'umuryango w'akabaruti yinjiye kuramo byose sindavya gusumvye ko ukunda umugore wawe ndavyumva ariko ibyo byose na kompaye ndaraba none izuba Cashman gatoyi n'inzoga oya Cashman gatoyi none uyo Nono byagenze gute donc bije gute jagomba dusezere kuhevye kunywa icupa cyangwa ugomba muzane mwirigara umviriza Stone mushasha warose umviriza ndababwire kandi mukuru gutura amatwi mumviriza wowe turavyumviriza apana kuguma muranciramo eka ninyotirimu urumva icupa murazi ko ndaba ntagenga najurazi biragoye kuriheba vraiment urumva nahuye umukobwa ndamubona ijya mbere gusa wamenga ni izuba rirashe mu maso yanje ubwo nyene wamenga ngo yigihumura arunyotewe nyotewe kandi twatuvanye ejo bajyaka ku mugoroba tuvanye yego bandanya erega ico genda muvugisha urazi jambo yambwiye akubwiye gute je nashaka ko dukundana acambarira yuko bidashoboka mu gihe mfise ingeso zo kunywa inzoga zo kuboregwa kandi nawe akijijwe kondisiyo yampaye rero yampaye kondisiyo ko ngo nokitwa nkaheba inzoga rero rakijijwe wakijijwe cyane ya muhungu biragoye vraiment je menga sinoheba vraiment
sha ubiri ariko Kashimani nopfuma mpeza muga nkaraba nka Kashimani twarakunze ubiriza bikwega donc umukobwa wewe uramwiyumvamo sha ndamubonye umubonye uca umukunda umuvanye uca wiyumva icupa niyo ngorane mugabo vraiment je nzofuma nifata neza mbere sawa twe nitukubere intambamyi ico dushaka ni kimwe twebwe irigara ryacu ntirisambuke nimba ushaka yuko atogucika sivyo natwe niyo tuja numugwisha yego nubwo twe mikorosi twebwe mugabo icupa umunsi wawe ushikiwe uzobura umviza rero Kashimani yego we naho gufata ingingo sivyo je ndashobora kuguhanura muhebe muganda muboye isanze ari mwiza Stone nabaraguruka urumva vya bintu vya shawe muri abagenzi baho naho tunywana inzoga nani kumva umukobwa niba umukobwa yagukunze Kashimani mukunde reka twe twinywera icupa wewe ugende ukurikira umukobwa wawe twe twinywera oya bahunguka agatabi nako kukahora kankura ivyiyumviro zijya nzoga zanshira mu bindi jewe idemu yuwanje ntimbanira tunwa twese were ko waronse umuntu akubuza icupa naje duha dusanga umbira sha kandi wewe kudutevya kandi turanyotewe aya uratuma ko hariya zibezira genzo vyumvira Kashimani twe tugiye kuba turanwa iwacu sawa we sigara amene ku mutwe umugore mwiza kandenda icupa n'umugushe Kashimani kunugukunda wese zokunda icupa tugende ndaziyumvira mugabo agacupa ndumva ntoheba kabisa iratuzaniye ni faraja groupe. nono wi mama wa musore wambwira yitwa nde yitwa Kashimani yitwa Kashimani mwana urabumuzi neza woba waramusengeye haheze igihe kingana kakijijwe mama kumusengera naramusengeye kandi cyane amaze amezi 3 akijijwe amezi 3 uriyumvira none ko yoba yarahindutse neza cyane mama yarakijijwe asigaye ari umuntu mwiza cyane okay reka rero tubandanye gusenga mugabe ico no gusaba urabona abahungu bubu baragoye twarutse kera ivyubu mbona byarahindutse abahungu bubu baragoye mwananje uza wigenga ubu ntaza guhende ntagira ikintu kibi na kimwe azokujanamwe twe tubandanye dusenga naje mbandanya ndagusengera mwana ndagukunda urazi ko ndagufise uri umwe sinshaka kuzomara amazi nukuri byo babigayitse cyane hamwe urazi ko twe turabakozi b'Imana byo babigayitse cyane hamwe abantu ababanyi bose ku rushengero babonye umwana wanje agize ingorane kandi ari twebwe bari bizeye sivyo mama we kadukomeze gusenga ugenda mwizeye na jewe yarakijijwe kandi neza cyane bagusa dukomeze dusenga kugira ngo ibintu bizoce mu nzira nziza sawa we bandanye ibyo warimwo nanje ndagengeye kwitegura nje ku kazi turasubira sawa iratuzaniye ni faraja groupe. asha gabone nacerewe kabisa abona ko bigoshe hari akariri mu bayo bakatika nyimba ari gisirimba nyimba bagira gute hora ngo duga wumva ngo kavyibuha wumva muri Yesu byose biraboneka ijya ndirimbo yamara nanye nace n'ubumenga ndiko ndaduga ukuntu nuko nyene twama twimereye muri Yesu wacu kabwa ndi umuntu aracererwa abashatabizi muga ntaco kazima ninjiye asha nawe undi bazirabibona nama ndabikubwiye kujebaza ngo ndiko ndakubesha attention rero hari ijambo bavuze ahantu nawe urahibuka bavuga ibintu byo kuvuka umenga ni muri Maria nyimba ari 6 muri Maria arabaho muri Maria none bamuvuze ngo avyara umwana none ni muri Maria ni vyose Maria kweli areka kuntwenga nawe none aje ntango muri Maria si muri Maria ni muri Luka oya na uri henze navuze muri Aburahamu nyimba ari 6 ingahe navyo ni ivyo bya Aburahamu byasomwe mu itanguriro bya Maria nabyo byasomwe muri Luka muka nawe shire nari yico rega umuntu yagitanguye umuhini mushasha utera amabavu nibaza ko nzobimenya sivyo ozobura bimenya natwenga nyene
ndakomeye vraiment kubona nafashe n'ivyo bintu vyose ariho ngitangura. Ya ahubwo wewe ni sawa bizogenda neza. Ego vraiment. Besheri mbwira rero warambwiye ngo tuvuye kuri eglise ngo tuzopanga ivya mariage. Asha ukubisa hari ahica kubwanje. Asha kintu nari ndagishaka cyane bino nari ndagishasha kuko ndumva wewe ndakuze no bampombe. Agora aba tubigire vuba vraiment amafaranga urazi ko atabuze. Mbwira rero wewe ingene bije ashje. None ubona umukozi w'Imana yewe twemerera vuba ariko. Yo twemerera. Nta kibazo. Ubona none gute wo musaba programme tukazoja kumuraba nko muri iyo ndo. Nta kibazo none wewe tumukeneye turamubona nta kibazo. Atuka vraiment je ndumva ndi tayari amafaranga arahari hasigaye gusa kandi ndizeye ko ruzo urubanza ruri impec vraiment. Nuko inaje ivyo ndavyizeye. Reka rero wewe nibaza yuko urana ko n'amasaha ageze kure. Kandi umukobwa w'indera ataha kare cyane. Wowe genda ntacyo tuzovugana umunsi nzoguhamagara ndakubwire umunsi wotegura tuje tugenda. Sivyo? Sawa nta kibazo. Sawa. Iratuzaniye ni faraja rupe. Sheri. Sawa. Urubanza rwari ruryoshe frame. Nawe ahubwo numva ndusha. Ahubwo ndakubwire. Ndatangaye vraiment. Mwebwe kuno munywa amafana mugashobora gutena umwanya nk'ujya wose. Sindabitahu. Kubera hajya nanyoye nkumva ndarushe nkuma ndayiguma ibyimba ntagira nakantuze ntatura n'umube. Oya none umuntu akijijwe none wewe utegeza kunywa nyine amafana nyene. Oya kweli biragoye. Oya uzomenyera buke nkuko nyene wamenyereye. Eka shareka. Ahubwo ndabirajya mu gatiriware unzanire kajya kantu kariyo. Harimo mahera. Genda uraburanzanira. Chembona uri kurateba genda unzanire. Genda bazana amafaranga ari. We genda unzanire gusa. Sa? Utangajwe niki? Sheri ibi nibiki ndiko ndabona. Nivyo nyene ubona ari biki wewe? Inzoga. Nzanira shani ivuna kanyota nari nahwereye. Oya Sheri nukuri none we. No we nuvyumva vraiment. Urana ko je nari kurindira bige bintu biguma binyunzuza isukari gusa nicwe na diabete ngaho. Ikarato yose nukuraba. Raba. Narisigaye ni centre ahubwo rero ngomba ntangore kunywa biyeri ndabe ko ndayosubira kugaruka. La bonne gouvernance. Sheri nukuri ndagusabye ikigongo reka gukora ibintu nk'ivyo nukuri. Sohora hanze yo. Reka. Ahubwo ngomba ngere atrapage. Abagenzi banje bose ngomba ndabahamagara ahubwo no musi twirwe turanye. Nukuri ndagusabye ndakwinginze. None habaye iki? Sohora basi bitware hanze. Nukuri bitware hanze je. Ndabitware hanze. Wumfashije. Cyawe cyo narondera nararose ntiyari wewe naronde. None cyo urangiyohera kweli. Erega hari ikintu wibagira wo kubona arakuronse ni sawa byarahetse ubu unyije hari gihe naho nogenda nkavuga nti ndagiye aho nshaka hose nta ngorane kuko uri ngaha. Seri kumba ari kurambesha ngo wakijijwe uri kurambesha jewe. Uraze kuritora cyana ndagitorere basi. Oya yo. Kirinyo nako kamanuka numva kabisa. Seri nukuri yora. Ndumva ahantu hariko haratangwa kubomboka. Seri nukuri ngirira ikigongwe ibi nibikuru kurangwa. Urabona ukuntu gakanye ahaza kuzamo n'utundi twerekana ko nza kunywa twishi cyane. Ahubwo we nyimba urushege na wiryamire. Je ndasigara ndazinywa na mpaka. Aha burashaka buce ntangora. Nukuri ngirira ikigongwe na ibintu utangiye gukora ku munsi wa mbere. Irinyota mugenzi si rugombo ni primus. Umuntu yaritohira ijambo. No mubona no mwongera izindi nkamugurira ikaze ni depasha akacararayo. Kubera iki wanyorobeka akura. Cyo naronde asina kironse. Narakironse cyo nshaka. Ubu rero ngomba ntangwe ndarituritse subire ndarituritse. Abansi banje bashake bamaramara abagenzi banje hari batoni bamusore bari barampevye kubera je ntakirinywa ariko rero
Tengirira ikigongwe n'ukuri ureke ibintu nk'ibyo. Basha ubu rero naho nzoshaka nkararayo ahubwo basone ejo ni umunsi wa mbere tuzotangura kunywa icupa nasi ndose umuzamu ndaronse umuzamu nesi ndose umuzamu wowe naho uzoshaka ukaguma ngaho jewe ndazi ko nzoba ninywereye nzi ko mfite umunyezamu nasasaba ndarayo naco bitwaye nzorinywa nzokunywa wa cupa we sawa we genda uryame iratuzaniye Faraj ni Faraja Groupe. None mwariko murandondera murashobora kumbwira ibyo mwari munkenereye bo ndiko ndihuta hari abandi bankeneye bo ahubwo ndanatangaye mwagize mariage hirya yejo uyu munsi ukabuje kundondera kuri kurarira namaki Pastor. Pastor tena ikibazo pastor. Ikibazo nyabakino Pastor umugabo wanje. Mwagize mariage hirya yejo habaye ingorane. Pastor umugabo wanje. Nono manza ureke kurira nono umviriza manza ureke kurira umbwire utekanye umutima uri hamwe umbwire ikibazo ufise ndi ngaha ku bwanyu ndi ngaha kugira ngo ndabasengere tubahezagira ku munsi wejo nibaza ko ibintu bimeze neza ufise ikibazo nyabaki Pastor. Twaratashe. Atembwira ngo njya kumutorera ibintu muri tiroir. Iye Pastor. Sanga ni kazi y'inzoga. Sa? Umuntu twahezagiye hirya yejo. Nono sindiko nagutahura nibyo yanyweye canke nibyo yagomba zimana abantu bagaha. Pastor yaranywera aborego kuri uwo munsi Pastor. Igazya yose y'inzoga. Ate yongeranywa. Nono sindiko nagutahura. Pastor genda rambiwa. Nono wowe ndibuka uza kumbwira ko agomba batizwe turanamubatiza. Hirya yejo mwagize mariage turabahezagira. Byagenze gute none sindiko nagutahura neza. Pastor biraboneka yuko yariko arambesha. None ushaka ndagufasha ushaka ni yahe ntumbero itumye uza kundondera nk'umukozi w'Imana. Pastor je ngomba nawukanye je sishaka kuyanganira ibintu nk'ibyo. None umviriza ndakubwire umuti suko wahukana umuti suko woyahukana. Ndahari kugira ngo ndabasengere nubwo bijya byabaye bikaba byarashitse kurya ariko ngomba mfata umwanya wo kugusengera. Nawe ngomba ndakubwire ikintu kimwe. Ntiwicare nimiki ikintu kiriko cyabonetse n'Imana igomba gucira inzira. Genda ufate iminsi yo gusenga ufate amasengesho wihe iminsi 2 mu yinga usenga ufate igifungo wisonzesha usengere umugabo wawe nanje ngiye kumavi ndamusengere kandi nta kibuza Imana idashobora kumuhindura. Nono umuti ntusubire muhira nono vyoboneka nabi nono ivyo si by'abantu bakijijwe sino guhanura ngo wahukane nk'umukozi w'Imana. Pastor uya mugabo wanje natazovamwo. Nono haracari ivyizigiro yuko ashobora guhinduka. Ico ndagusabye gusa shishikara gusenga bandanya gusenga gira umwete wo gusenga wo kuba imbere y'Imana Imana yashobora kumuhindura kuko nta kinanira Imana. Pastor kuri murakoze. Sawa murakoze reka nje kumave yo kubasengera ariko mushireho iminsi 2 yo mu ndwi iminsi 2 yonyene mu ndwi musenga nanje ngomba fata umwanya wo kubasengera reka ndabasengera. Mana turagushimiye ku bwanono yagize ubukwe hirya yejo mwizina rya Yesu Kristo. Mana turamusengeye Mana urabona iki kibazo arimwo c'umugabo wiwe bubakanye atamisi ciyeko ariko aratangura kuzana ingeso itari nziza. Mana amugirire neza mwizina rya Yesu Kristo ndasambuye iyi mpemu umuhe mwami umutima udasanzwe umuhe umutima wuzuye amahoro urakoze ndagwaye cyubahiro ni mwizina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iratuzaniye ni Faraja Groupe. bahungu bashi ndumva ari sawa vraiment ibyo nababwiye nibijya nyene nta nikindi nongerako ari naranitswe Nishime kwangeye kugaruka muhungu ari naranitswe n'ukuri oya tera icupa ko mutangwa inzoga inywa ngahamiriga ko ari byiza ikintu bigarukanye
Kashimani ego we namye ndakubwiye bwa mbere waramuronse ubu nari mu nzu si umuzamu basha wari utosanga ari ndanamuhemba arajya gusa mwana nze yishwe n'inzara nzomugaburira mugaba icupa ntazombutse we muhinja twe tubasha icupa ahubwo bibaye nagombwa nawe ndashobora kumuha ujya pore wihaye ujya muzi abakobwa bigira abajanja ngo barakijijwe uko niko tuzobafata narateye icupa mbonye nshyize mu nzu aho gusoma Kashimani mugo ofisi imitwe umviriza wagana umuceri umviriza kwanza naje burese ngiye gutinya si ugenda na bibiliya y'umuzinge we niye nazoncika nazoba agira ntebe bya binyene mbere ku ngoma aririmba ku ngoma arida bagaheza kumuzana nibo turondera sawa akeneye umugabo ajya senga arondera umugabo amuronse byose agakiza tayari mipembe nashaka akaba ari umunazi yo kurega ndababwira ngamuhungu ngo teri yose hajya kwa narinzi impamvu yari trike kugira abanza ashike mu nzu cyo nisubiri wa urahemutse kashareka none ko nasuye kuzana igitambi gatoya ndabona atawukoroka mwana wa reka nta no bimarira nga reka tugende Kashimani usigara usa neza cyangwa batagase imburujwa kayobe oya bangwe reka tugende twunguruza akabari oya umviriza umvirize kwanza tuje kuri abantu nze umunsi ni muremure kifango afise mariage mugare niyo mariage ugende witwariye icupa gusa rero muga muri komite isaba icupa naza kunsigurira ngo ubukizwe urumva ashire pembeni turi bane twebwe turinwera hajya muga wewe muhungu twacarewe ntitwice oya nivyo mugabo twari dukwiye kugenda tunguruze tugende tunyoye irindi cupa basi hafi yaho hajya hafi yaho mariage be seke zibiri tukaba turi reka narindeze kureba hungu iratuzaniye faraja gupi nono shaje sinahora nza ngo niyugururire vrem nono mwenyeza amaraja hararyama canke yasinziriye nono twari ikintu cyabaye nono wonono ntunyumva canke ushaka ngiriki ko ntamubone yagiye heyi nono ko ntamubonamo iki nico cumba ca nyuma yagiye heyi sha mbere n'urwo rubanza ndaruhevye ngo mba nicare ndamurindire nakare nagenda kuzuza inda yanje nitera diabete kubera nibifanta gusa nta bindi bampa asha reka nicare ngaha kuri no ntebe nyene ndamurindiriye aha nyene sindahava dashika Kashimani sa mwana woni ndamamagara ivyo uri gukora ni uri kurica hamwe no guhamagara ubona ubugingo bwawe bwoca hindukira ugarukira witeka nawe arakubabarira sa urinde nduwo ndi nakumenye utarapfa hindura ingeso zawe bigishobora Mindura iki sa ijwi numva gusa nkabara simbona umuntu sha ngo mpindure ingeso zanje kugira nkize ubugingo sha mbere niyo nagomba nje ndahahevye ndumva nkwiye gufata umwanya nkiyumvira ayo majambo maze nkaraba ko nohindura ubugingo bwanje iratuzaniye faraja gupi Pastor nukuri jewe kubona nsubiye gufata umurongo nkaza ngaha si ukubera ubusa nuko hari ico numvise cyansinze mu mutima nukuri naragenze mu bintu bitameze neza yego nukuri je sinzi nico nosaba ningene nosaba imbabazi umugore wanje Imana ishimwe kubona waje mbo nivyo gushima Imana sigikorwa ca nono sigikorwa canje sigikorwa cawe ariko ni gikorwa c'Imana ubwayo yikoreye vraiment Imana ishimwe
nono nibaza ko wafashe umwanya mwiza uhagije wo gusenga kugira ngo Imana ikore kino gikorwa. Oya, je vraiment pastor, nukuri jewe ngira wo butabitawe nuzi. Ivyo madame wanje yakubwiye byose nibijya nyene sinigeze mpinduka nasubiye kunywa inzoga kurya nyene ngumanywa inzoga kuvuja munsi ngira mariage. Ego kabisa. Bo ndiko ndaraba gukizwa kwawe vraiment simbona aho kwari guhagaze kuko nono je yarambwiye ukuntu byashitse kugira ngo wewe uze mu rusengero kuko ujya munsi aza kumbarira ikibazo cyuko wabaye nabi wasubiye inyuma mu nyuma twarafashe umwanya wo kuganira arambwira gukizwa ko ingene byagenze. Pastor naje ndatangaye umugabo wanje ejo narashitse acambira ngo hari ijwi yumvise rero naje sinamenye ivyari byo sinabitahuye sinzi uko ari yamasengesho yoba yamuhinduye nana kimwe ndatahura. None habaye iki ni yahe ngorane canke ni cyagitumye wumva woza kundondera ndavye ibihe byose nagutumye ko kugira ngo uze tuvugane utaza habaye ingorane? Nukuri jewe pastor jewe numvise ijwi gusa mugabo ndumva yuko ari amajambo nkora mutima bica bituma numva nofata ingingo yo kusaba imbabazi. Yego yara majambo ninde yari karabikubwira nundi mukozi w'Imana aje kubikubarira byagenze gute? Je numvise ijwi ndatembera hose ndabura n'umuntu numwe mu barabara wari mu nzu? Je nari mu nzu nicaye ku ntebe ndindiriye madame. Yego ayo majambo niyo yatumye wumva wokizwa, niyo yatumye wumva wosubira ku rutonde guyiza? Nukuri pastor iyo yumva na wewe yari nkora mutima nukuri kuburyo numva nanje nofata ingingo kabisa. Yego Imana ishimwe nuko Imana ni nyinshi. Pastor ko n'umugabo wanje afashe umwanzuro wo kuza ngaha nukuri Imana ishimwe. Ni Imana yonyene yari kirikorera kandi igihe Imana igomba gukora ikintu irafise inzira ibicishamo atari inzira twebwe twibaza. Kandi wewe ni washatse kugira ngo uyakizwe kuko uyu yarafise icarondera kuri wewe umaze kumubwira yuko yokizwa hama mugire mariage yategerezwa kwemera no mu gihe bitari bwabe muri we. Rero nagomba mpanure umuntu yumva ko yo kwinjiza umuntu mu gakiza mu gihe wenyene Imana itarakora. Ni byiza bakoze ikintu igikorwa ciza cyo kuvuga ubutumwa ariko mu gihe bitari bwamubemwo guca umukwega kubera icyo ashaka kuri wewe nguca umuzana ku gakiza ni igikorwa kitoroshe kandi ni igikorwa gikomeye gose. Kandi kugira ngo ube umuntu winjiye ku gakiza ngiye kukote yuyu winjiye mu gakiza utarakakira neza ngo wumve ko biri muri wewe ukaza guhenda abakozi b'Imana urazi twaragiye turakubatiza tuzi ngo wakijijwe mariage tukubona mu rusengero hajya ntuburi kurahenda umuntu uburi kurahenda Imana. Rero Imana irafise inzira ibigenzamo ibicishamo kuko Imana we yari ikuzi utarabaho. Nico gituma uyu munsi wumva ufashe ingingo kandi numva afise umunezero udasanzwe. Uyisana kano kanya mwijuru hari umunsi mukuru udasanzwe. Mpanura rero wewe vrema guhera isana kano kanya wumvise ufashe ingingo yo gukiza urabe abagenzi ntibagusubize mu manga. Kandi nawe mpanura nk'abandi bakobwa baba bameze nkawe umuhungu ashobora kuba adakijijwe akaza ngo ndagusabye dukundana ugacumbya ati kugira ndakwemerere ingo uze gukizwa. Nikosa rikomeye gose. Fata igihe cyo kubisengera imbere yo kumwemerera canke imbere yuko mushobora gushika ku rugezo yuko mushobora kugira mariage kuko kijya ukeneye kuko kijya we wipfuza cagakiza muri we mu gihe kitaba kiraduga muri we kiragoye gose kugira ngo ubimushiremo ngo avyumve. Bo ndanezerewe cyane kuba mwaje ngaha kandi naranezerewe cyane kubona nono nk'umuvyeyi mu buryo bw'impemo warashikiriye ukambwira ukuntu ushobora kugufasha mu bijanye n'amasengesho. Kandi ndashimye kubwa Cashman yatsinzwe wenyene n'umutima wiwe akumva yofata urutonde rwo kuja mu gakiza. Imana ibahezagire kandi ndabahezagiye nk'umukozi w'Imana mugirugisha mushike ku rugezo rwiza haba amahoro mu rugo rwanyu ariko mumenye muze murasengera urugo rwanyu kugira ngo Satani ntaronkana ashobora kubaca kugira ngo asubire kongera kwinjira. Murakoze cyane. Imana ibahezagire. Amen. Pastor nukuri murakoze cyane kandi cyane. Yego cyane. Asha Jesse numva nico novuga
ijambo ryankoze ko cyane wanarisubiyemo nararyumvise no muri iryo jwi ngo mpindure ubugingo bwanje nico cyatumye mpindura ibyo byose murakoze sawa mugira umugisha nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mu mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina gufasha abagowe ivugabutumwa gutamba kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Corbid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Faraja Group.